ngo hariyo ahantu mukwiye kurengana, hariho ibyo mukwiye kurengana, hariho intambuko ikomeye mukwiye gushikako kugendeshwa na mwemu. Shengero ry'Imana muri hano muri iki gikorane mwavuye hirya no hino, muriko muraririmba, muriko murasenga, muriko murumva ubutumwa. Uyu munsi ndafise inkuru ngiyo Pawulo yandikira ishengero gusubira kukubarira ngo ugendeshwe na mwemu, ugendeshwe na mwemu. Imana idufashe cyane. Ishobora yirata ariko imbere y'abantu barimwo mwemu, mw'izina rya Yesu, imbere y'abantu bahagarariye igikorwa cy'Imana, bahagarariye ishengero ry'Imana, bahagarariye agakiza kabo imbere yabo. Oh, haleluya! Byose bihinduka ubusa, byose birashwiragira. Nagira ndemesha ishengero ry'Imana, nagira ndemesha abantu b'Imana, tugihagaze muri mwemu, tukiri mu bushobozi bw'ijuru. Haleluya! Imigabo y'abadayimoni yose izoshwiragira imbere yacu, zohinduka ubusa, zoturwa n'umuriro w'Imana. Si twebwe, haleluya, ariko hariho Imana ikorera ibikomeye mu bantu bayo. Amen. Rero umunyakeni aragahezagiwe kurusha abandi bagore bo mu mahema, yamusavye amazi, amuha amata, amuzanira mu gikombe c'icubahiro, atuma ukuboko yabira urumambo, atuma ukw'iburyo yabira inyundo y'abakozi, akubita Sisera, amumena umutwe, aramusavya, aramutobekeranya mu mvura idahita. Uyu munsi hakaba indirimbo iri kuririmba ku bwawe ngo uragahezagirwa, aragahezagirwa ujya mugore, aragahezagirwa ujya mugabo, aragahezagirwa ujya musore, aragahezagirwa ujya mukobwa, aragahezagirwa, 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 urya aragahezagirwa, aragahezagirwa, aragahezagirwa. Umutwe Sisera yamenye umutwe igisigo, igisigo c'intege nke yarakimenye umutwe, igisigo cyo kudasanga yarakimenye umutwe, igisigo cyo gukengera ivy'Imana, ca gisigo c'ubusuma, igisigo c'ubusambanyi, igisigo c'amacakubiri, mw'izina rya Yesu yarakimenye umutwe. Aragahezagirwa, yagwanira yera, yagwanije uburyarya, aragahezaruya, aragahezagirwa, 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 aragahezagirwa. Haleluya! Hariho izo ndirimbo kuri bene data bahagaze neza, barongowe na mpwemu yera, bagwana intambara z'Uhoraho. Aragahezagirwa kurusha abandi bantu. Imana idufashe cyane. Amaze kwica wavukana, yarazi ngo biraheze, araronsa ubutware, araronsa uburongozi, ariko Imana ntiheranwa, Imana irakabika. Bene data, ndahanuye umuntu wese gukorera icyiza, kurondera ibintu byose mu kuri, kuko Imana ntiheranwa. Nagiye ndakubwiza ukuri, Imana ntiheranwa. Yaheranye kwa Abimeleki, ni wowe ntizoheranwa, ni wowe ntizoheranwa, ni wowe ntizoheranwa, ntizoheranwa, ntizoheranwa. Imana idufashe. Mutekane, mwihangane, dufise igihe ciza c'ubutumwa bwiza. Turahaye kaze wa murongozi w'ishengero kuva hari Kiremba ashike hano, atubwire ico Yesu yashize mu mutima wiwe.
Yego, Imana irakoze cyane. Imana itugiriye ubuntu uyu mwanya tukabonana n'iri shengero ry'Imana turiko turajana mu ijuru. Imana itugiriye neza cyane. Yego, none rero bene data mwaduhaye kaze, twabashimiye rwose. Imana ibahezagire cyane. Hanyuma kandi turafise intasho z'abarongoye ishengero ry'Ikiremba. Naho nari ku munsi w'ejo hari ikindi gikorane nk'uku ahantu muri santere imwe yo kumugomera. Hanyuma rero dusezeranye ko twebwe tuje kubandaniriza ibikorwa ino, baradutumye rwose kubaramutsa. None rero mwese mwakira izo ntasho. Imana ibahezagire cyane. Yesu abahezagire. Dusoma amajambo y'Imana mu cete Pawulo yandika ishengero ry'Abigalatiya igice ca 5. Icete Pawulo yandika ishengero ry'Abigalatiya igice ca 5. Igice ca 5 dusome umurongo wa 16. Haravuga ngo ubugingo bwo muri mpwemu. Ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kifuza. Ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kifuza. Hajya mu gitabo ca 2 c'Abami igice ca 2, igitabo ca 2 c'Abami igice ca 2. Reka dusome, reka mpere ku murongo wa 9. Bamaze kujabuka Eliya barira Elisa ati saba ico ugomba ko ndagukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramwishura ati ntabara umpa imigabane 2 y'impwemu yawe ngo imbeko. Aramwishura ati unsavye ikigoye, mugabane wambona gitandukanywa nawe biza kukubera bityo, nawe nutambona ntibizakuba bityo. 11. Hanyuma bakiriko baragenda bayaga hanyuma bakiriko baragenda bayaga bagize batya, umukogote w'umuriro n'amafarasi y'umuriro birabatandukanya. Eliya aduganwa mw'ijuru n'agashururu. Elisa abibonye araboroga ati yega data we, yega data we, wabereye Abisirayeli imikogote n'abagendera ku mafarasi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze yitantamurira ko impuzu ziwe azigira mu bitabo 2. Araheza atora umutamana wa Eliya wamukorokanye, arahindukira ashitse ku nkombe ya Yorodani ahagararaho. Yabira wa mutamana wakorokanye Eliya awukubitisha amazi, aravuga tora Imana ya Eliya ari hehe? Amaze gukubita amazi aca yigabanyamwo 2, amwe aje ukwayo ayandi ukwayo. Nuko Elisa arajabuka, maze bamwe b'Yeriko biga ivyo kuvugishwa baraharabana nawe, baravuga bati impwemu ya Eliya iri kuri Elisa. Nuko baraza baramusanganira, bakubita inkoro hasi imbere yiwe, baramubarira bati twebwe abasavyi bawe turi kumwe n'abantu b'inkomezi 50. Nuko turakwinginze reka tugende, reka bagende baje kurondera shobuja, kumbure mpwemu Uhoraho yoba yamuteruye akamuterera ku musozi muremure canke mu mwonga. Aravuga toya ntimubarungike. Baramuzigiriza gushitsaho vyamuteye isoni, araruha aremera ati mubatume. Nuko batuma abantu 50, bamara 3 bamurondera baramubura. Bagarutse iyari basanga kiri Yeriko, arababarira ati sinababujije kugenda. Munyesi we nturambiwe n'ingoyi, nduruhijwe n'ivy'isi bihenda.
ntunyotere umugisha w'Imana, umva isezerano ririho, unyotewe nzomusuka kw'amazi, imigezi ize kw'isi yumye, nyugururira ndaba umugisha, undondera wese arambona, muntu w'Imana ni uzure mpwemu, ntaco guhaza atari vya Yesu, bikuzura ubugi ng'umwete Yesu niwe yabisezeranye, unyotewe nzomusuka kw'amazi, imigezi ize kw'isi yumye, nyugururira ndaba umugisha, undondera wese arambona, unyotewe nzomusuka kw'amazi, imigezi ize kw'isi yumye, nyugururira ndaba umugisha, undondera wese arambona, unyotewe nzomusuka kw'amazi, imigezi ize kw'isi yumye, nyugururira ndaba umugisha, undondera wese arambona. Mana urakoze cane. Turabona amajambo y'Imana uyu mukozi w'Imana Pawulo yandikiye iri shengero ry'Abagalatiya, yarabandikiye nk'abakunzi afise ku mutima. Iyo umuntu ariko arabarira umuntu afise ku mutima, amubarira ikintu c'igiciro afise, ico afise co mugirira ikimazi, ico abona gikomeye. Aha arabarira rero ishengero ry'Abagalatiya ngo ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu. Imana idufashe cane. Aravuga ati ndababonera ikintu gikomeye c'igiciro, bene data b'Abagalatiya. Imana idufashe cane, nuko mugendeshwa na mpwemu. Imana idufashe mukarengana ivyo mwiyumvira bindi, mukarengana ivyo mwubatseko bindi, mukarengana ivyo mwiyumvira ko bibakwiye, mukarengana ivyo mwiyumvira ko ari ivy'igiciro, ariko noneho mugatahurira ibanga rikomeye ryo kugendeshwa na mpwemu yera. Imana idufashe cane. Bene data, turiko turasangira amajambo y'Imana. Imana irakoze cane kubona turiko turavuganira aha hantu muri iyi komine. N'umunsi mukuru muniniya kuri jewe no kuri mwebwe. Iyi minsi dukoraniyemwo, ndanezerewe mu mutima wanje kongera kwibutsa umuntu wese ari hano kugendeshwa na mpwemu yera. Imana idufashe cane kugendeshwa na mpwemu yera. Ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, mugendeshwe na mpwemu, mugendeshwe na mpwemu, mugendeshwe na mpwemu, mugendeshwe na mpwemu. Pawulo yarabazi nk'ishengero, Pawulo yarabazi nk'abantu b'Imana bakijijwe, Pawulo yarabazi nk'abantu yavyaje ubutumwa, ariko arumva umutima umugobera. Mw'izina rya Yesu kubandikira ngo hariyo ahantu mukwiye kurengana,
kugendeshwa na mpwemu. Imana idufashe cyane kugendeshwa na mpwemu. Bene data, mugendeshwe na mpwemu. Imana idufashe cyane. Shengero ry'Imana muri hano muri iki gikorane, mwavuye hirya no hino, muriko muraririmba, muriko murasenga, muriko murumva ubutumwa. Uyu munsi ndafise iyi nkuru ngiyo Pawulo yandikira ishengero gusubira kukubarira ngo ugendeshwe na mpwemu, ugendeshwe na mpwemu. Imana idufashe cyane. Muririmbyi ariko aravuga cyangwa ngo kuba muri mpwemu, kuba muri mpwemu, kuba muri mpwemu yera ni ikintu cyo kumirako. Kuba muri mpwemu, kuba muri mpwemu, kuba muri mpwemu yera ni ikintu cyo kumirako. Kuba muri mpwemu, kuba muri mpwemu, kuba muri mpwemu yera ni ikintu cyo kumirako. Kuba muri mpwemu, kuba muri mpwemu, kuba muri mpwemu yera ni ikintu cyo kumirako. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, kuko iyo umuntu ari muri mpwemu yera abarenganye hahandi hakameremere. Umuntu abarenganye ivy'akameremere kifuza abagiye ahantu ho mu bwami bw'Imana. Imana idufashe cyane. Ico gihe umuntu yiyumvira uko Imana igomba, ico gihe umuntu akora uko Imana igomba, ico gihe ubwenge bwiwe burongorwa na mpwemu, ico gihe imvugo yiwe irongorwa na mpwemu, ibikorwa vyiwe birongorwa na mpwemu. Ariho atariho ariho, ariko hakaboneka ubushobozi bw'Imana. Kuba muri mpwemu yera ni ikintu c'igiciro, ni ikintu co kumirako. Imana idufashe cyane. Dusome hariya turabe bamwe babaye baronse ibihe vyiza vyo gukoreshwa vyo kugendeshwa na mpwemu yera. Mu gitabo c'Abacamanza dusomeho igice ca 4, Abacamanza igice ca 4 dusome ujya murongo wa 21. Kane 21. Imana idufashe cyane. Abacamanza 4:21. Ababo maze Yayeli mukaheberi yabira urumambo rw'ihema n'inyundo azayomboka amunega urumambo mu mvura idahita rushinga hasi, kuko yari mw'itiro ryinshi arushe cyane nuko arapfa. Imana idufashe cyane. Uhere hariya imbere kumbure ntibona iyi nkuru ingene imeze. Imana idufashe. Batubwira kuvyo ab'Abisirayeli amagorwa bagowe. Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane. Batubwira amagorwa bagowe aba bantu b'Abisirayeli. Barageze igihe hari baja mu magorwa bitewe no gusubira inyuma mu mitima yabo. Imana idufashe. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo witwa Yehuda amaze gupfa ngo Abisirayeli bongera gukora ivy'Uhoraho abona ko ari bibi, ngo Uhoraho abagabura mu maboko ya Yabina umwami w'ikanani y'Abihasori, kandi umugabisha ingabo ziwe yitwa Sisera. Imana idufashe cyane. Umurongo wa 3 ngo Abisirayeli atakambira Uhoraho kubw'imikogote y'ivyuma 900 Yabina yari afise, kandi yari amaze imyaka 20 ahahaza Abisirayeli.
Imana idufashe cyane. Aba bantu b'Abisirayeli, mu by'ukuri umuntu yumvise Abisirayeli yumva ubwoko bw'Imana, yumva ihanga ry'Imana, yumva abantu bafitaniye ubucuti n'Imana, abantu bakora uko Imana igomba, bubaha amabwirizwa y'Imana, bagendera mu vyagezwe vy'Uhoraho, bazi iyo bariko baraja, bafise igikorwa c'Imana bakora, bafise ivyasezeranywe bahagazeko, bazi iyo bariko baraja. Ariko n'abandi b'Abisirayeli haragera igihe barababaza Imana. Imana idufashe cane, baracumura ku Mana. Bamaze no gucumura ku Mana, akaga gakomeye kagenda kaberako, nuko Imana yareka bagaheza bagaterwa n'abansi n'abantu b'abanyamahanga, bagaterwa n'ingabo z'abansi, bakaja mu ngorane, bamwe bagatwarwa inyagano, abandi bagakoreshwa ibikorwa bibi, bakaruha. Imana idufashe cane, kuko bibananiye gukorera Imana no kugendera mu vy'Imana igomba no kugazwa n'Imana. Imana idufashe cane. Hano rero turabona ngo baca basubira munsi y'ububasha bw'uyu mwami wa hariya i Kanani. Imana idufashe cane. Uyu mwami Kanani rero aca arasubira araza arabaganza. Ico tuzi mw'ijambo ry'Imana, igihe abo bantu binjira mu gihugu c'isezerano, Imana yari yarabemereye, iranababwira kuzogwana intambara, bagatsinda abo bami b'aya mahanga, bakaranduza inkota y'amahanga y'abanyavyaha, ntibaze bagire ico basangira, ntibaze basabiranire, bazobakomvomvora rwose, babagwanye babaneshe. Niko ibwirizwa ry'Imana ryari rimeze kuri abo bantu b'Abisirayeli. Niko kwe dusomye mw'ijambo ry'Imana, turabona ko batakurikije ibwirizwa ry'Imana nk'uko Imana yabibabariye. Baragwanye izo ntambara, mugabo bagaheza bagasigaza amasigarira, bakagwana mugabo bagasigaza amasigarira. Hakaza amayeri ya Shetani akavuga ngo bakeya basigaye bazobakorera mu bikebere, niyo bazohora babarimira, ntimwobarengeteza rwose. Niba tubona no muri iki gihe bagarutse barabatera ingorane, b'Abanyakanani bari kuba bararengeteje, ariko barasubira bavyura umutwe, barasubira barabihanga, barasubira abantu b'inkomezi, bashobora kugwanya Abisirayeli, bashobora kubashira mu buja, bashobora kubakandagirako, bashobora kubahahaza. Ijambo ry'Imana riratubarira ngo bari bamaze imyaka 20 bariko barahaza Abisirayeli, Abisirayeli bagowe, Abisirayeli bababaye, imyaka 20 bari mu buja bw'uyu mwami yitwa Yabina, bari mu buja bwa Sisera, bagowe bamerewe nabi. Imana idufashe. Ariko umugore agendeshwa na mpwemu yera yitwa Debora, arumva ngo ibintu bishoboka, ibintu bishoboka, ibintu bishoboka, ibintu bishoboka. Ntitwoguma muri aka kaga, ntitwoguma muri aka kaga, ntitwoguma tuboshwe nguku, ntitwoguma turi muri ibi vyago. Turafise Imana, turafise Imana, turafise Imana, turafise Imana. Ntitwoguma muri aya magorwa. Imana idufashe cane. Abisirayeli barongera barahamagara Imana, bahamagara Imana. Imana iravugisha Debora. Imana idufashe. Debora araheza atumako Baraki, aravuga ati ngwino. Imana idufashe cane. Ndafise amategeko y'Imana, ndafise inkuru y'ijuru, ko ngendeshwa na mpwemu yera, ngendeshwa na mpwemu yera. Ndafise inkuru y'Imana, ndafise inkuru y'Imana, ndafise inkuru y'Imana kuri aka kaga. Ndafise inkuru y'Imana.
bw'Imana, ndafise ubutumwa bw'Imana kuri aka kaga turimwo iyi myaka 40. Arabwira Baraki ngo genda utora ingabo, aramubarira ingene vyogenda, aravuga ngo Imana yemeye kugabura ababasi, izi ngabo za Sisera yemeye kuzigabura mu maboko yacu. Imana nishimwe cane, Imana itugirire neza, Imana idufashe. Ni koko Baraki aratinya, Imana itugirire neza, aratinya, ntiyumva kugendera mu bushobozi bw'Imana, ariko yumva umenga yorema. Ari uko abona Debora imbere yiwe, aravuga ati tutajanye singenda. Debora aramubwira ati nta kundi ruze mugabo, nta n'icubahiro nta n'iteka bizoguha, kuko izo ngabo z'abasi zizoba zagabuwe mu maboko y'umugore. Imana idufashe cane. Conka bene data mwese muri hano, umuntu wese akaba afise Imana, akaraba Imana. Uyu muntu yarumva Baraki akumva toyaye ntari kumwe na Debora ntivyoshoboka, ariko yari akwiye guhagarara mu bushobozi bw'Imana. Imana idufashe. Ico nariko navuga mw'aya majambo y'Imana, n'abandi bagendeshwa na mpwemu yera, Imana ivugana nabo, Imana irabereka inzira, Imana idufashe cane, Imana irababwira uko bakwiye kumera. Hanyuma rero baragwana urugamba kuko bari kumwe n'Imana, baragwana urugamba. Imana ikora igikorwa gikomeye. Aya majambo y'Imana murayazi, bisanzaza izo ngabo mw'izina rya Yesu imbere y'aba bantu b'Imana bazima. Imana idufashe cane. Nguwo arashwiragiriza imbere ya Baraki imikogote yose ya Sisera n'ingabo ziwe zose, abatsindisha inkota. Imana idufashe cane. Bene data, muntu w'Imana, muntu agendeshwa na mpwemu muri iyi minsi atari mu mubiri, uyo muntu n'umuntu w'igiciro. Amena, haleluya, haleluya. Uyo muntu n'umuntu w'igiciro. Imana idufashe cane. Imigabo y'ingabo za Satani nazo se zotonda urugamba, dushire hejuru izina rya Yesu, impwemu mbi zisukwe mu kiyaga. Imigabo y'ingabo za Satani nazo se zotonda urugamba, dushire hejuru izina rya Yesu, impwemu mbi zisukwe mu kiyaga. Imana idufashe cane. Ngo Imana ishwiragiriza izi ngabo za Sisera imbere ya Baraki. Imana idufashe cane. Ya mikogote ya Sisera, vya bintu vyari biteye ubwoba Abisirayeli imbere y'abantu bagendeshwa na mpwemu w'Imana, bihinduka ubusa kuko Imana iri kumwe nabo. Haleluya, 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 haleluya. Kwa kwihayagiza, kwa kwishira hejuru kwa Sisera, kwa kwishira hejuru kw'ingabo ziwe, vya bigwanisho yahora yirata, ariko imbere y'abantu barimwo mpwemu mw'izina rya Yesu, imbere y'abantu bahagaze, bahagarariye igikorwa c'Imana, bahagarariye ishengero ry'Imana, bahagarariye agakiza kabo imbere yabo. Oh, haleluya. Vyose bihinduka ubusa, vyose birashwiragira. Nagira ndemesha ishengero ry'Imana, nagira ndemesha abantu b'Imana, tugihagaze muri mpwemu, tukiri mu bushobozi bw'ijuru. Haleluya. Imigabo y'abadayimoni yose izoshwiragira imbere yacu, zohinduka ubusa, zoturwa n'umuriro w'Imana,
si twebwe, haleluya, ariko hariho Imana ikorera ibikomeye mu bantu bayo. Amena, haleluya, haleluya. Ingabo za Sisera, ibigwanisho vyiwe biraheza birasanzara bihinduka ubusa imbere ya Debora, imbere ya Baraki. Oh, haleluya, 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 kuko Imana irahari. Bene data muri hano, ndafise ubutumwa uyu munsi, umuntu wese muri mwebwe agendeshwe na Mpwemu Yera. Iyi minsi ni mibi, iyi myaka ni mibi, iyi minsi ni mibi, iyi myaka ni mibi. Oh, haleluya, ariko ndahamagarira umuntu wese kugendeshwa na Mpwemu Yera. Haleluya, kugendeshwa na Mpwemu Yera, 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 kugendeshwa na Mpwemu Yera. Ng'ingabo z'abadayimoni, ibigwanisho vy'abadayimoni, integuro y'abadayimoni. Oh, haleluya, ihinduka ubusa imbere y'ishengero ry'Imana, imbere y'abantu b'Imana, mw'izina rya Yesu. Iminyororo y'abadayimoni ihinduka ubusa mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Mana idufashe cyane. Hariya turabona ngo uyu muntu yitwa Sisera ngo araheze muri abo bapfuye, muri abo bapfuye, ngo ariko wewe araheze ararokoka. Mana idufashe cyane. ngo araheza ararokoka. Usaba ijya murongo wa 17 havuga ngo ariko Sisera uko yagahunze yiruka ku maguru ashika mw'ihema rya Yayeli mukaheberi umunyakeni, kuko yabina umwami Yesori n'abizi ya Heberi umunyakeni bari bafitaniye ubumwe. Maze Yayeli arasohoka asanganira Sisera aramubarira ati, kebereza hano mugenzi, winjira iwanje ntutinye. Nuko arakevya yinjirana nawe mw'ihema amureza ku burengeti. Sisera aramubarira ati, ndase n'umutuzi two kunywa kuko inyota inyishe. Yayeli afundura icansi c'amata aramuharanywa maze aramupfuka. 20 Sisera aramubarira ati, genda wihagarariye mu muryango w'ihema, maze nihagira umuntu aza akakubaza ati, hari umuntu waje ngaho, umwishe uti namba. 21 Maze Yayeli mukaheberi yabira urumambo rw'ihema n'inyundo, aza yemboka amunega urumambo mu mvura idahita rushinga hasi, kuko yari mw'itiyo ryinshi arushe cyane, nuko arapfa. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Bene data, ndanezerewe mu mutima. Uyu mugore yitwa Yayeli, ngo uyu Sisera je vyaboneka umenga hari ico bafana, ariko usoma ijya murongo wa 11 havuga ngo Heberi umunyakeni yari yaritandukanije n'abanyakeni bandi. Imana idufashe cyane. Yari yaritandukanije n'abandi. Sisera guma yibaza ngo n'ibimwe vya kera, Sisera guma harura ngo ni vya bindi, ariko asanga baritandukanije n'abandi. Asanga ntibasa, asanga si umunyedini kwa kundi, asanga si umunyantege nko kwa kundi, asanga si umunyamayeri kwa kundi, asanga si umunyamanyanga kwa kundi, asanga yaravuyeyo ntiyabimenya, yirukayo mwajwi ujya yontabara. Ujya
twafatanya muri vya bindi, ariko asanga yaravuyeyo, asigaye ari ku ruhande rw'Uhoraho. Bene data, Imana idufashe, nawe ukiri muri ivyo, hariho abari ku ruhande rw'Uhoraho, hari abari ku ruhande rw'Imana, batariko bariyumvira uko wiyumvira, badakoreje mu rugamba nk'urw'iwawe, batari mu mayeri nk'ay'iwawe, batari mu vy'isi nk'uko birimwo, hari barakoreje ivy'ijuru, baritandukanije nawe, niba utabimenye. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Aca aragenda rero ajayo, amusaba amazi, hanyuma rero ngo amuha y'amata, amuha mu kirahuri ciza, mu cicubahiro. Imana idufashe cane. Hanyuma rero araheza aramureka, araryama, aramusinziriza. Asinziriye, Imana idufashe, yaragendeshwa na mpwemu w'Imana, yarumva ngo igikuba ciwanje nzogwanira ubwoko bw'Imana, nzogwanira ubwoko bw'Imana, nzogwana n'ubwoko, nzogwana n'abasi mu bwoko bw'Imana, nzogwana n'abadayimoni. Narafashe inzira ija mw'ijuru, sizohendahendwa n'ibitagira ikimazi. Ndazi hamagagwa ryanje, ndazi itangura ryanje, ndazi uwo ndiwe. Haleluya! Nzogwana intambara nk'umuntu w'Imana, ndi ku ruhande rw'Uhoraho, cewe ndi ku ruhande rw'Uhoraho, ndi ku ruhande rw'Uhoraho, nzogwana intambara y'Uhoraho. Imana idufashe, amena. Haleluya! uwo mwanya mwaramusinziriza, yari umugore muzima, agendeshwa na mpwemu yera, yari afise ibigwanishwa, ukubafu kwari guhigwanishwa, n'ukurya kwari gufise ikigwanishwa, yari afise ng'urumambo n'inyundo. Imana idufashe cane. Ahengera asinziriye, araheza ngo afata rwa rumambo, araheza arumukubita mu mutwe, ngo rumunega ngo mu mvura idahita, ngo rushinga hasi. Imana idufashe cane. Mwene data uri hano, ndafise inyota muri iyi minsi y'ukubona ugendeshwa na mpwemu, wuzuye mpwemu yera, ufise ibigwanisho mu kurya no mu kubafu, ugwanira ubugingo bwawe, ugwanira agakiza warose, unigana n'uyu mubiri, unigana n'ibiguhamagara, unigana n'ibiguhendahenda, uhagaze mu bushobozi bw'ijuru. Ndafise inyota yo kukubona uri gishirira muri iyi isi, ndafise inyota yo kukubona ufise ibigwanisho mu kurya no mu kubafu, ndafise inyota yo kukubona mu izina rya Yesu uri kubamenagura imitwe y'abadayimoni, ugwanira ishengero ry'Imana, ugwanira ubwoko bw'Imana. Imana iguhezagire cane. Imana ishimwe. Uyu mugore aho batoranye ingabo ntiyararimwo, ntawamwibaza ko, ariko umuntu agendeshwa na mpwemu, yari umuntu w'igitangaza, yari umuntu adasanzwe, abantu batokwibaza ko, ariko aryamanye ibanga. Bene data, Bibiliya itubarira ngo ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha, ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha. Yari umugabo atokwiyumviriwe ko, ariko muri we yari afise ibanga ry'Uhoraho. Imana idufashe cane. Imana itugirire neza. Ndabizi, ndakekeranya mw'iri shengero hariho abantu batokwibazwa ko, ariko aho bari baryamanye ibanga ry'Uhoraho, bafise ibigwanisho mu kurya no mu kubafu, barahagaze neza ku rugamba, bahagarariye igikorwa c'Imana, bagwanira agakiza. Ndiko ndahamagarira umuntu wese ngo muri iyi myaka y'iherezo wongere uhagarare nk'aba bantu b'abahizi, bagwanira ishengero ry'Imana, bagwanira agakiza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umuntu wese ahagarare afise ibigwanisho mu kurya no mu kubafu, kugira ngo dushobore guhagarara tudatsinzwe n'ubugunge bw'umugwanizi bwo muri iyi minsi y'iherezo. Mu izina rya Yesu tugwana intambara tuzineshe. Mana ibahezagire cane.
uyu murongo igice ca gatanu uyu murongo wa 24 haravuga ngo Yayeli aragahezagirwa kurusha abandi bagore, Mukaheli umunyakeni aragahezagirwa kurusha abandi bagore bo mu mahema. Yamusavye amazi, amuha amata, amuzanira mu gikombe c'icubahiro, atuma ukuboko yabira urumambo, atuma ukw'iburyo yabira inyundo y'abakozi, akubita Sisera, amumena umutwe, aramusavya, aramutorekeranya mu mvura idahita. Mana idufashe cane. Combo uyu munsi hakaba indirimbo iri kuririmba ku bwawe ngo aragahezagirwa, aragahezagirwa ujya mugore, aragahezagirwa ujya mugabo, aragahezagirwa ujya musore, aragahezagirwa ujya mukobwa, aragahezagirwa, 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 urya aragahezagirwa, aragahezagirwa, aragahezagirwa. Yamenye umutwe Sisera, yamenye umutwe igisigo, yamenye umutwe igisigo cariko kiravyuka, igisigo c'intege nke yarakimenye umutwe, igisigo co kudasanga yarakimenye umutwe, igisigo co gukengera ivy'Imana, ca gisigo c'ubusuma, igisigo c'ubusambanyi, igisigo c'amacakubiri, mw'izina rya Yesu yarakimenye umutwe. Aragahezagirwa, yagwanira yera, yagwanije uburyarya, aragahezagirwa. Haleluya, aragahezagirwa, 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 aragahezagirwa. Haleluya, hari izo ndirimbo kuri bene data bahagaze neza, barongowe na Mpwemu Yera, bagwana intambara z'Uhoraho. Aragahezagirwa kurusha abandi bantu. Mana idufashe cane, Mana idufashe cane. Mbega waramenye imitwe y'impwemu mbi, mbega waramenye imitwe y'icaha, mbega waratsinze ivyariko biratutuza, mbega waratwanije ubugugu, mbega waragwanije ubwo bugugu, waragwanije uko gusamara, waragwanije uko ya haleluya, haleluya, haleluya. Waragahezagirwa, aragahezagirwa. Yahagarara igikuba c'Imana mw'ikorare, yahagarara igikuba c'Imana mu mugwi wiwe, yahagarara igikuba c'Imana mu bafatanije ibikorwa, yahagarara igikuba c'Imana mu basengana, yahagarara igikuba c'Imana muri wa mugwi. Yarahagaze, yaragwanije ibisigo vyariko birinjira mw'izina rya Yesu. Aragahezagirwa, 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 aragahezagirwa mw'izina rya Yesu. Aragahezagirwa. Imana idufashe cane, yatsinze ibisigo. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Iki gice ca 9, haleluya, haleluya. Iki gice ca 9 uyu murongo wa 53, Imana idufashe cane. 53 avuga ngo maze umugore umwe muri abo atera Abimeleki ingasire, atera Abimeleki ingasire mu ruhanga ararusaza. Imana idufashe cane. Acambagara umuhungu w'umusore amutwaje ibigwanishwa, ati sokora inkota yawe umbohoshe, ndoya kuzovuga ngo yishwe n'umugore. Nuko uwo muhungu aramusogota arapfa. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Bamaze Abisirayeli babonye Abimeleki apfuye, barataha, umuntu wese ajiwe. Imana itugirire neza. Uyu muntu yari yaragombye kuja hejuru y'Abisirayeli, arabirondera mu manyama, abironka mu manyanga, abironka yisha abo bavukana. Imana idufashe cane. Ijambo ry'Imana rero ku ntanga rivuga ngo Imana itegura kumusubiriza mu nkoko. Imana izosubiriza mu nkoko umuntu wese. Ukora ivyiza azoronka ivyiza, ukora ibibi azoronka ibibi. Imana idufashe. Amaze kwica wavukana, yarazi ngo biraheze, araronsa ubutware, araronsa uburongozi, ariko Imana ntiheranwa, Imana irakabika. Bene data, ndahanuye umuntu wese
ntizoheranwa, ni wowe ntizoheranwa, ni wowe ntizoheranwa, ntizoheranwa, ntizoheranwa. Imana idufashe cyane. Yica abavukana 70, araronga ubutware, aragasara, arareremba, aravuga icyo agonvye, arakora icyo agonvye. Mugabo yari mu isi, Imana yari mu ijuru. Yari mu isi, Imana yari mu ijuru. Ntiheranwa Imana. Imana ngo itegura kumusubiriza mu nkoko, haduka umugararizo, arahaguruka nuko yamenyereye, aragwana aranesha, arasubira aranesha, aratsinda umunara umwe, ariko ashika ku wundi munara hari umugore agendeshwa na Mpwemu. Uyu mugore ntawe mwibaza ko mu bari bafise ibigwanishwa kanaka, ntawe mwibaza ko, ariko umugore yibereye hariya ari mu bushobozi bw'Imana ngo afate ingasire, ibuye risanzwe mu izina rya Yesu ararirekura, nk'umuntu agendeshwa na Mpwemu, nk'umuntu agwanira agakiza, nk'umuntu agwanira igikorwa cy'Imana, nk'umuntu anigana n'ibisigo, arungika iyo ngasire mu izina rya Yesu, ayitera mu mutwe. Imana idufashe Abimeleki ngo ikimusavye uruhanga mu izina rya Yesu. Ingabo zindi zamusabije, ariko iyo mugore agendeshwa na Mpwemu araheza amumenya uruhanga. Amumenya uruhanga rero, uyo mwengo caravuga ngo abwira umutwazi w'igwanishwa ati mwini mwohoshe, ntibazovuge ko nishwe n'umugore. Ariko hariho abagore buzuye Mpwemu yera, hariho abagore bashoboye ivyo abandi bose batoshobora, hariho abagore bazwi n'Imana, azosenga, azohamagara, kandi Imana izomwitaba. Ijambo azovuga rizoherekezwa n'ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Ijambo azovuga, ubiriza ndagusubiriremwo, umenga ntagira inkomezi, umenga arasanzwe, umenga arabaye, ariko nagenda gutangariza ijambo azovuga ko ari mu Mpwemu rizoherekezwa n'ubushobozi bw'ijuru. Rizoherekezwa n'ubushobozi bw'ijuru mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Rizoherekezwa n'ubushobozi bw'ijuru. Umengera baye, ariko ijambo azovuga ntiribaye. Umenga nagira intege, ariko ijambo avuga rifise intege, kuko riri kumwe n'Imana. Mana idufashe. Uyu mugore yakira ingasire mu izina rya Yesu, ayiruka mu bushobozi bw'ijuru, irazi musavye uruhanga. Imana itugirira neza. Ngo Abisirayeli amagorwa barimwo arahera, baraheza barataha. Imana idufashe cane. Bene data muri hano, haleluya, umwami twizeye arakomeye. Ndashima Imana, ndiko ndabarira umuntu wese, Imana dukorera n'Imana, Imana dusenga n'Imana, Imana duhamagara n'Imana. Imana iri kumwe n'abantu bayo, gendeshwa na Mpwemu yera. Tunigana n'ibihe vya nyuma, tunigana n'ibisigo vya nyuma, tunigana n'igihe c'iherezo. Duhagarare agakiza twarose mu izina rya Yesu. Duhagarare igikorwa turiko turakora, turwanira ishengero ry'Imana. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cane, Imana itugirire neza, Imana idufashe, Imana idufashe cane. Dusoma Abacamanza 14, Abacamanza 14, dusoma uyu murongo wa 5. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Abacamanza 14, dusome uyu murongo wa 5. Ngo dusabe Mpwemu yera yururu
ruhukire muri twebwe natwe vyo gushingira intahe Yesu mpwemu yaratanzwe duhindurabe nguko umwami avyifuza. 5. Hanyuma Samusoni amanukana na se na nyina baja i Timuna. Ashitse mu mizabibu yaho ahura n'umugunzo w'intambwe iramutontomera, maze mpwemu w'Uhoraho amuza ko akabushungwe arayitabagura nk'utabagura umwagazi w'impene, kandi yari imbokoboko. Imana idufashe cane, ariko ntiyabwira se canke nyina ico akoze. Imana idufashe, ariko aragenda ari kumwe na se na nyina. Imana itugirire neza. Uyu munsi ngo hari haje umugunzo w'intambwe, ariko ivyo vyose uyu mugunzo w'intambwe ni ikigereranyo ca Shetani. Bibiliya avuga ngo uyu mwasi ngo agendagenda nk'intambwe yivuga, rondera icirotsa icimira. Imana idufashe. Hamwe uyu mugwanizi araza nk'inzoka, ahandi akaza n'amanyama menshi, akazana n'iterabwoba rikomeye nk'intambwe, ariko umuntu w'Imana ni wa wundi igihe cose. Shetani aza nk'inzoka cane nk'intambwe, umuntu w'Imana w'impwemu ni wa wundi igihe cose. Mbega muranyumva? Shetani aza nk'inzoka yiyorobetse, cane akaza nk'intambwe, umuntu w'Imana w'impwemu ni wa wundi igihe cose. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Kigihe rero bakiko baragenda ntawe kwibaje guhura n'iyo ntambwe. Bari biteze kubona kumbura umurimo umeze neza, uriko ivyamwa bimeze gute cane bimeze gute, ariko muri ako kanya ngo haza uwo mugunzo w'intambwe n'amanyama menshi n'akagaye kenshi no gutontoma iterabwoba rikomeye. Jewe umuntu naco afise n'imbokoboko mw'izina rya Yesu. Imana idufashe. Ariko uyu muntu Samusoni yari akiri mu bihe vyiza, ngo mpwemu w'Imana umwe yanga akagaye ku bantu b'Imana, umwe yanga akagaye kw'ishengero, umwe azokwama rihagarariye, umwe azokwama ritabara, umwe nyeneryo, umwe yaripfiriye, wa wundi yari bambiwe, azokwama yanga akagaye kw'ishengero, azokwama yanga akagaye ku bantu b'Imana, azokwama aseruka mu buryo bwiwe bukomeye. Imana idufashe. Uyo mwanya ngo acamuza kwa kabushungwe, amaze kumuza kwa kabushungwe Samusoni uyo mwanya bagurukira kuri ya ntambwe, ngo araheza arayitabura, ngo atabura umwagazi w'impene. Imana idufashe cane, araheza arayimara amanyama. Imana nishimwe. Bene data, Imana irahezagire. Mwemu w'Imana ari kumwe natwe, tuzokoreshwa ibikomeye. Niwizera nanje nkizera, tugaca dusenga mw'izina ry'Umwami Yesu, tuzobona ibitangaza, tuzobona ibitangaza, tuzobona ibitangaza. Mwemu w'Imana yururutse, tuzobona ibitangaza, tuzobona ibitangaza, tuzobona ibitangaza. Mwemu w'Imana yururutse, tuzobona ibitangaza. Niwizera nanje ngizera, tugaca dusenga
mw'izina ry'umwami Yesu tuzewe n'ibitangaza, tuzewe n'ibitangaza, tuzewe n'ibitangaza, mpwemu w'Imana yororotse, tuzewe n'ibitangaza, tuzewe n'ibitangaza, tuzewe n'ibitangaza, mpwemu w'Imana yororotse, tuzewe n'ibitangaza. Oh, Imana idufashe cyane. Mwene data uri hano, Imana iriteguye gukoresha ibitangaza muri iyi minsi. Imana iriteguye gukoresha amaboko yawe agatabura imiguza y'intambwe, agatabura abadayimoni, agatsinda imigabo ya Shetani, agacagagura imigozi, tugatsinda izi ndwara z'ivyaduka, iyi mivumo ya Shetani igafatwa mbiri mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Hari imigunza y'intambwe iri kuyatondomera ubugingo bwawe, imaze iminsi kubera kugiye gupfa, kutagikira, kw'indwara yawe atawuzoyishobora, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Iterabwoba rya Shetani ribaye rinini, amanyama y'abadayimoni abaye menshi, ariko ndagufitiye inkuru, niba muri mpwemu yera, amaboko yawe azotsinda abadayimoni, azotsinda izo ndego za Shetani. Umuryango wamaze iminsi uhanzwe, abadayimoni bahita bawutontomera, hamaze iminsi ibimeze nka vya bindi bita gasema, ivy'iwawe vyiyumvira ugasigwa, ufise amosozi menshi uyamaranye igihe, kubw'iyi migunza y'intambwe iri kuyagutontomera, ariko ndagufitiye iri jambo, icari kigukwiye ni ukuva mu mubiri ugasubira mu bihe vyiza, ukaba muri mpwemu yera. Hari Imana igendana n'abantu bayo, iracakora nka ya minsi, n'uyu munsi iracakora, n'uyu munsi iracakora, ngitsinda ububasha bw'abadayimoni, ibohora ababoshwe, imugurira abamugaye. Haleluya! Abandi bongere babona Imana, abandi bongere bumva ubwiza bw'ijuru, mw'izina rya Yesu. Akaga kari imbere yawe gatsindwe, usengera ubugingo bwawe, usengera umuryango, agakiza kawe kongere kaboneke, wongere wuzure mpwemu nka mbere, mw'izina rya Yesu. Urwanira ishengero ry'Imana, ibihe vy'umugisha vyongere bibe na ya minsi, ikorari urimo yemewe na ya minsi, ukiririmba abadayimoni bagahinda agashitsi, mukiririmba abantu bakuzura mpwemu. Imana ikugendere, Imana ibahezagire cyane. Imana ifise imigabo myiza yo gutabagura iyi migunza, mw'izina rya Yesu. Imana ibahezagire bene data, Imana ibahezagire. Si ivyo gusa rero, inyuma y'ivyo aba bandi bagendeshejwe na mpwemu w'Imana, si ivyo vyonyene, si ivyo vyonyene. Imana idufashe cyane. Inyuma y'ivyo, nyuma yo gutsinda aka kaga, tuzojanwa mw'ijuru n'iyi imikogote y'umuriro, imikogote y'umuriro, imikogote ya mpwemu izotudugana. Imana idufashe cyane. Wa muririnzi ngo Yesu databuja nzomukore n'umunsi wire, nze namamaza urukundo rw'Imana, maze nejeje ivyo ndamukorera muri iyi si, azonyemere kuja mw'ijuru uwo munsi w'imperera, hazobumburwa igita canditswe n'abakijijwe,
mu mazina y'abiganje riri, maze gukorera Imana, tumaze kurwana n'izi mpwemu, tumaze gutsinda imigabo y'abadayimoni, tukagwanira agakiza, tukagwanira ishengero, tukamena imitwe y'abadayimoni, tugahagararira igikorwa, tuzotwagwa n'imikogote ya mpwemu, tuzotwagwa n'imikogote y'umuriro, tuzogenda mu ijuru guhembwa. Imana idufashe cane, Imana ibagirire neza bene data, Imana ibahezagire. narose amajambo y'Imana yukongera kukubwira ngo uje imbere y'Imana, wanga ubu bugingo bw'iyi minsi, wanga uko kundi umeze, urambirwa n'ubwo bunyedini umazemo iminsi, urambirwa n'uko kundi mwembi zikwishinzako, usigaye uri iciro ry'imigani. Kera waraka, kera wari umuriro, kera wari ufise inkuru z'ijuru, kera wari ku gitinyiro, none rero warasubiye inyuma. Ariko ngufitiye iri jambo ngo muri iyi minsi wongere ugendeshwe na mpwemu. Imana igukoresha ibikorwa bikomeye, uhagatira inkota, uhagatira inyundo y'abakozi, ibindi bigwanishwa. Ijambo ryawe rekezwe n'Imana, abahagaze haboneka ubushobozi bw'ijuru. Impwemu naho zoba igihumbi, naho zoba amahanga, zitsindwa imbere y'abantu b'Imana bazima. Igikorwa c'Imana kigumeho. Shetani yagihagurukiye muri iyi myaka, inama zirakoranye, imigabo ni myinshi, ariko ni jewe, ni wowe mwene data, ni wowe mwene data, ni wowe mukozi w'Imana. Imana igomba gukirisha igikorwa c'Imana muri iyi minsi, ikoresheje ubugingo bwawe. Kimwe gusa ugendeshwe na mpwemu yera, igihe nicagera uzoje mw'ijuru. narose amajambo y'Imana, umuntu ari mu mubiri ntazobona Imana, umuntu ari mu mubiri ntacamaze, umuntu ari mu mubiri ntacamariye Imana, umuntu agifise icamariye Imana ni umuntu agendeshwa na mpwemu. Bene data, Imana ihebahezagire. narose amajambo y'Imana, usubire ugobera Imana, uhinduke mushasha. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza. Yose amajambo y'Imana mwese muyumvise, Imana ibahezagire cane. Mana data wa twese uri mw'ijuru, urakoze cane Mwami Yesu, wagushimiye. Urakoze Mana, urakoze Mana. Ivyiyumviro dufise ko ni ivyiyumviro vy'amahoro. Ngwino ugirire neza umuntu wese, umuhindure Mwami, yongera abonekemwo ubushobozi bwawe. Mabisigaye Mwami Yesu, ngwino ushishikare kuduhezagira mu majambo y'Imana agiye gusubira kwigishwa, habonekemwo ubwiza bwawe. Urakoze, ni mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisavye, amen.